Yesu n'abahezagire. None rero reka dusangire amajambo y'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 24 turahera ku murongo wa mbere. Luka igice ca 24 niho tugiye gusangira amajambo y'Imana y'uno munsi. Biratunyaruke muri Bibiliya ya kera urupapuro rw'101 mw'isezerano rishasha. Luka igice ca 24 ku murongo wa mbere urupapuro rw'101 ndanzi y'amajambo ivuga kuzuka kwa Yesu. Kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuryamva bajana ivya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva. Binjirayo ntibasangamwo ikiziga c'umwami Yesu. Ivyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati, niki gitumye murondera uriho ahantu h'abapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiye gushirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Bibuka ayo majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma. Ibyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Yesu nashimwe. N'aya majambo meza cane y'izuka rya Yesu ariyo ntsinzi ku rupfu. Umurongo numva twofatirako cane n'uyu murongo wa 6 uvuga ngo ntari hano ariko yazutse. Yesu nashimwe. Twari tumaze iminsi guhera kwa kabiri twumva amajambo y'Imana atubwira iby'uyu munsi mukuru wa Pasika. Hariho amajambo yaragumye, amajambo yatwereka iby'imibabaro Yesu yariko aracamo, ingene bamwikoreje umusaraba, ingene bamuvumye amate, ingene bamwambitse igitsibo c'amahwa. Ibyo byose byari umubabaro. Ariko no munsi turonse ijambo ryiza ritubwira ngo ntari hano ariko yazutse. Yesu nashimwe. Sindi umuntu azi kuburana cane, mugabo urubanza ntuvume ngo noruburana. Hariho ibintu 5 ngomba ko tuvugana ko vyerekana yuko Yesu yazutse. Harashobora kuza umuntu akavuga ati, vuga ivyemezo vyawe yuko yazutse. Nanjye ndavuga ivyemezo vyanje vyuko atazutse, bivanye n'ibitabo yobikuramo. Nanjye nkabikora mu kwizera kwanje. Yesu nashimwe. Icambere kinyemeza yuko Yesu yazutse ntashobora gukekeranya n'aya majambo duhejeje gusoma atubwiye yuko imva yagaragara. Yesu nashimwe. Imviri gusa ntawuriyo, kandi hariho n'ubishingira hari iruhande y'iyo bati, mbega ni kubera iki muza kurondera umuntu ariho ahari abapfuye? Yesu nashimwe. Yesu ni muzima, ntari mu mva, yarazutse. Bavyagiye uburyo bwa Data, kandi aradusengera, kandi aratwiteze, kandi aradukumbuye. Yifuza yuko tuzokwicarana nawe mu bwami bwiwe. Yesu nashimwe cane. Iyo kuko ejo twarasomye amajambo abantu bagize amakenga baragenda kwa Pilato barasaba ngo, nyakubahwa, ngo wa muntu ngo yavuze yuko ku munsi ugira gatatu bazozuka, ngo none turagusavye uduha abacungera umutekano impande n'impande, kugira ngo babigishwa biwe ntibaze kumwiba ngo bavuge ngo yazutse. Pilato arababwira ati, nimwakire ingabo zose mukeneye. Yesu nashimwe. Arabaha abasirikare baguma kumva, arabaha n'abandi baja gucungera ibirindiro hariya na hariya barakikuza. Nimba yabahaye 100 ntabyo nzi, nimba yabahaye 150 nabyo nomenya,
mugabo imva yari icungere ko mu gatondo kuno munsi ugira imva iragaragara. None ko basabye abasirikare baja kubisigura gute n'ivyagwa mu matwi ya Pilato kwereka wa muntu ntakiri mumva. Yesu nadufashe cyane. Ubwo rubanza ari rugoye. Basabye abacungera barabaha, none uwo muntu bari bacungereye ntawe, none bigenda gute? Iyo bari kuba ari abo bansi ba Yesu bamutwaye, bari guca bavuga ati ubu rero ikinyoma kirakubitiwe ahagaragara, ikiziga ciwe ngiki azutse. Barabonye barabona. Yesu nadufashe cyane. Mbega abigishwa biwe bari guca hehe n'izo ngabo zose? Kandi niyo byari gushoboka kikaba ikinyoma burya nimugire ngo kiraramba bene data, kiragira igihe cacu hanyuma kikarangira uburyo bukamenyekana. Yesu nabahezagira. Ico ni icemezo ca mbere. Ikigira kabiri, harabaye umwete, ishaka n'umunezero udasanzwe inyuma yo kuzuka kwa Yesu. Abantu bararondera ijambo ry'Imana, abantu bagira ishaka ryo gusenga, abantu bagira ishaka ryo kuvuga ibya Yesu, abantu bagira ishaka ryo kwegerana. Ishengero rigoma rigwira ku munsi ibihumbi n'ibihumbi. Amasinzi y'abantu arakira Yesu, aramwizera nk'umwami n'umukiza, yapfuye akazuka. Yesu nashimwe. Uwo mwete n'iryo shaka, iyo atazuka ngo yereka abigishwa biwe, uwo mwete n'ishaka ntibyari kuboneka. Yesu aradufashe cyane. Ndabona Stefano yemanga imbere y'abantu bariko baramutera amabuye bamwica ati naho ngontera amabuye, naho ngokura kw'izosi, nizeye Yesu yapfuye akazuka. Mbere byakomeye, Yesu aramwirika aravuga ati rega ahubwo nigutera amabuye cyane, kuko ubona ko ngiye. Ndabonye Yesu ahagurutse ku ntebe araje kunyakira. Yesu nashimwe. Ibyo byose nibigaragaza yuko abantu bamwumva mu mitima yabo ati by'ukuri yarazutse. Yesu nashimwe. Umugabo Sawuli arafatwa mpiri, yari mu bahiga abigishwa, yavuga ati oya, ibi bintu bitwosabira ko ishengero riguma ryongerekana, uwo muntu twaramwisha ariko baguma bamwizera. Reka rero abo bigishwa biwe ngerageza uburyo bwose ndabagabanya. Ntaco atakoze, ariko aho kubakura kuri Yesu nabone yavuye akorokeramo aramwizera. Umugabo ahura n'ubundi, umugabo yigira Kagame amarobanda, ubundi amurusha inkomeza ataratse, aramuhikira mutura hasi. Mbega Sawuli nonaho mwigira iki? Ariko arakumbagara hasi y'ubitsinda, urinde ga mwana. Ataha uburi uremeye ko ndi umwana, ndi wawe ndi Yesu yapfuye akazuka uri kurahiga. Tekereza rero guhera uno munsi uzokora ibyo nakubariye, aho nzokwereka niho uzotumbera, icyo nzokubwira gukora n'icyo uzokora. Yesu nashimwe. Ibyo bica binyemeza yuko Yesu yazutse atambeshere. Yesu nashimwe. Ikimenyetso kigira gatatu kinyeka yuko Yesu ari muzima yazutse, haciye hari ishaka ryo kwandika. Baravuga bati ibi twobivuga n'umunwa twahava duhura n'amasanganya kumbure tutakiriyo bikazimangana. Ubu naho reka tubishire mu nyandiko, n'abana n'abuzukuruza bazokwame babisoma ibyo Yesu yakoze n'ubuzima bwiwe, bamwizere kuko natwe tumwizeye. Yesu nashimwe. Ubu ibitabo byinshi ngaha munsi y'izuba biravuga ibya Yesu, kandi abantu barabisoma bakizera, bakanezerwa n'irizuka rya Yesu ko ari muzima. Yesu nashimwe. Ikigira kane kugira ngo yarutse nukuza kwa Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Kuko Yesu yari yarabivuze, iyo umuntu avuze ibintu ukamubona ibyo yavuze biba n'ibindi biba, uwo muntu aba ari umunyabushobozi. Yesu nashimwe. Yari yababwiye tumviriza rero naho muriko murarira, ndababwira yuko ndi mu kugenda mu kavyana,
icyo babera cyiza ni uko nogenda, kuko ninagenda hari isezerano rizobashikako. Yesu nashimwe. Umunsi wa Pentekote tugeze, baja bumva igihinda cyangwa mwera kiraje, buzura ubushobozi, batangura kuvugishwa izindi ndimi, baca bahakura ishaka n'umwete byo kugenda kuvuga ubutumwa bwiza bwo Yesu Kristo mu mahanga yose, natwe turashikirwa. Yesu nashimwe. Icyo nacyo kiremeza yuko bwari yarabisezeranye, none bakaba bikoze. Yesu ni muzima, yarazutse. Yesu nashimwe. Kandi nabo kubivuga neza bavuze bati, umviriza mwabagabo bene data, muriko mutwagiriza yuko twaborewe inzoga zo mu gatondo, ariko twagomba tubabwire ukuri kw'ibi bintu. Ibyo mubonye byose, wa wundi Yesu mwabamba mukica, niwe yapfuye akazuka, kandi n'abakozi bimubonye uno munsi. Yesu nashimwe. Birabakora ku mutima, baravuga bene data, dukore iki? Aravuga ati, nimwizere uwo Yesu. N'ubu uno munsi abizera Yesu bashishikara kubwira n'amasinzi n'abasizi ngaha munsi y'izuba, kuko imva ntiyamuheranye. Yesu n'abaheza. Ikimenyetso cya gatanu aricyo cya nyuma ni ikintu kiboneka kuri twebwe. Hari abantu amamiliyoni n'amamiliyoni, amasinzi y'abantu ba kino gihe bashinga intahe yuko hari icyo Yesu yabakoreye, bakavuga ati, jewe nari mure y'inzoga, Yesu yarambohoye. Jewe nari gisuma cy'ikovyo, ubu nidegemvye iyo mbonye ibintu by'abandi ndabisomera kubw'uwo Yesu. Yesu ni muzima, ubu ari mu mitima y'abantu rero. Yarazutse, ari mu ijuru, bwarafise ikibanza mu mitima y'abantu. Ingwara zirakira mu izina ryiwe, ibimenyetso n'ibitangaza bishishikara gukoreka mu izina ryiwe. Yesu ni muzima, imva ntiyamuheranye. Yesu n'abaheza. Ibyo bintu bitanu rero ndumva mu mutima wanjye yuko binyemeza yuko Yesu yazutse, atari iby'imbeshere, atakinyoma kirimo, kuko n'ubu turamubona, tugendana nawe mu buzima bwacu bwa minsi yose, aratuzigama, akaturwanirira intambara. Iki gitondo cyiza twakibonye kubwiwe. Yesu nashimwe. Twongere ko ayandi majambo muri iki gitabo nyene, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, duhere ku murongo wa 13, turabe ingene Yesu yiyerekera abigishwa babiri mu nzira ija Emausi. Emausi rero tujya kwagereranya n'ingene natwe Yesu atwiyereka mu nzira za misi yose ducamo, kandi uko aba bantu babyifashemo, kumbure niko natwebwe tubyifatamo, kuko muri iyi nzira turaja kubonamo ibice binini bitatu. Tubanze dusoma amajambo y'Imana, duhere ku murongo wa 13 hariya muri Luka 24, tubanze tugeze hariya ku murongo wa 19. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, ni kure y'i Yerusalemu mu rugendo rwa stadiyo 60. Bavugana ibyabaye byose. Bakivugana babazanya, Yesu bwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo ataza kuruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati, mbega ibyo mugenda murabazanya ni iki? Barahagarara bameze gute? Umwe muri bo yitwa Kileopa aramwishura ati, mbega ni wewe gusa watsindariye Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni biki? Baramwishura bati, ni bya Yesu Umunyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo akora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. N'ibyuko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acibwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba. Kandi
twari twishimiye yuko ari wazocungura abisirayeli, kandi ikigeretse ko uyu ni umunsi ugira gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Yesu nadufashe cyane. Nk'uko tubyumvise, abigishwa babiri bari bavuye i Yerusalemu, bari babonye ibyabaye byose, bari batahanye umubabaro, kuko turumvise yuko ngo bari bigiriwe. Bari babiri, ariko bajaho n'umugabo wa gatatu aje kwifatanya nabo, ababaza ati mbega none ibyo uriko muravuga ni biki? Yesu nadufashe cyane. Aba bantu birabatangaza kumva iyo babaza, kuko bari bazi yuko iyo nkuru abantu bose bayizi. Yesu nadufashe cyane. Ariko arabaza ati mbwira ni ibiki ibyo uriko muravuga? Bamubwira ko muri bati hariho umuntu yakora ibitangaza, yaho muimbumyi, ngira ngo warumvise umuntu amugurura ibimuga, ngira ngo warumvise mu ndwi zibiri ziheze umuntu yari yazuye Lazaro. Ibitangaza n'ibimenyetso yakora byari ibitangaza, mugabo abaherezi bacu baramuhohoteye, baramufata, baramwica, kandi bamuhoye ubusa, kandi baraduhombeje, kuko uwo niwe twari twiteze nka Mesiya azocungura abanyisirayeli. Atari ibyo bamukoreye akamaramazi, baramwiganira byose arabumviriza. Intumbero y'amajambo icyo ngomba kuvuga, birashobora gushika muri ubu buzima bwacu bwa misi yose, umuntu akagendana na Yesu atamuzi, akagenda yigiriwe, akagenda ibintu byamubaye ko bimunyikiza, bimutera umubabaro, bimutera ingorane. Yesu nadufashe cyane. Yesu rero akwegereye, ukamwongorera ibikubabaje, ukamwongorera ibikugoye, ukamwongorera ibyo byagiye birakubako, arawurongisha. Yesu nashimye. Muri iyi mirongo ya mbere turiko duhejeje gusoma, turabona yuko ngo bari bigiriwe, bari bafise ibibababaje, bari bafise inkuru, baramudondera byose, ibyo biboneye n'ibyo bumvise ku bandi. Hanyuma haragera igihe Yesu nawe aragira icyo avuze. Yesu nashimye. Hariya ku murongo wa 25 turabona ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge. Yarabakareye babwira ijambo rikomeye. Bariko baramuganira yuko bababaye bigiriwe, umuntu agaca akubwira ati ahubwo wigiriwe kuko urimbura bwenge. Ubwo yoba akubwiye neza. Ari abantu bakaraho nawe yoca mwishura musubiza igitutsi, ariko baremeye barumviriza icyo ababwiye. Arababwira ati rero mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Yesu nashimye. Yesu ariko arababwira tumviriza, bijya byamubaye ko byose yaramageragezwa gushikana mu bwiza bwiwe. Yesu nashimye. Bwa bundi kugira ngo dushikire ubwiza, kugira ngo dushikire icubahiro, kugira ngo dushikire ibyo twaharaniye, haraho bibanza kuducisha mu nzira z'imibabaro, bikaducisha mu nzira z'amageragezwa, hakaba no kurira, umuntu akarira ngo buce inkuru zikavuga. Yesu nashimye. Hanyuma ku murongo w'indwi aratwereka ngo atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Yesu nashimwe. Ku nzira ija Emawusi, bagereranya aha hepfo, bavuga ngo inzira iva Yerusalemu ishika Emawusi ngo ni stadiyo 60, ni ukuvuga ngo ni ibirometero 11. Umuntu mugendanye ibirometero 11 n'amaguru, kuko nta mamoto yari ahari cyangwa amamodoka hari abantu binyavyamwo, bategereza kugenda n'amaguru baganiye. Umuntu mugendanye ibirometero 11 burya mu bamuyazi. Ibirometero 11 n'ibirometero 5 byonyene ngo bamaze kuvunagura amajambo atari make.
twumvise rero batangurira kuri Mose. Mose agomba kuvuga ibitabo 5 bitangurira Bibiliya. Yesu nashimwe. Arinjira mu itanguriro arababwira terega mwebwe n'amajambo mwigishijwe n'umuyatahura, kuko hari ahantu handitse inzoka iriko irabwirwa ngo uru ruvyaro ubeshe ugakorokera mu caha, hazobugwanko hagati y'uruvyaro rw'uyu mugore n'uruvyaro rw'iwawe, kandi hariho umwe mu ruvyaro rw'uyu mugore azokumena umutwe. Wowe icyo uzokora uzokomara ku gatsinziri gusa, mugabo bazokumena umutwe. Yesu nashimwe. Ati burya byavugwa jewe, kuko jewe nta kindi canzanye atari kumena umutwe Satani, kugira ngo ndamumara mbere n'abantu babone yuko urupfu rutsinzwe kuko nanesheje. Yesu nashimwe. Ibyo arabibabarira kandi arababwira ati erega muribuka yuko igihe Adamu na Eva bacumura kugira ngo Imana ibambike yabanje kwica ibikoko bibiri, harya ikimenyetso c'amaraso azobohora cari gitanguye ko abantu bazocungurwa na Yesu nashimwe. Arabigisha mu gitabo cyo Kuvayo, arabwira terega hariho naho n'ikimenyetso Abanyisirayeli bava muri Egiputa barabanje barabaga imyagazi y'intama, kandi amaraso y'iyo myagazi barayasiga ku bishima byabo by'amazu yabo. Cari ikimenyetso c'amaraso azoza gucungura abantu. Yesu nashimwe. Ababwira ku muriri, arabigisha ibyo bitabo 5 bya Mose, nta na kimwe atabigishijemo kandi barabyumvise. Aravuga ati burya rero uko kuva muri Egiputa kw'Abanyisirayeli bajya mu gihugu c'isezerano nibyo na jewe narinje gukora, kugira ngo nabakure mu buja bw'ibyaha muje mu nzira y'agakiza, muje mu isezerano rishasha, muve mu isezerano ry'ibyagezwe bya kera. Yesu nashimwe. Ibyo byose arababwira ku muriri, arabibigisha, kuko yariko arababwira ati nta kindi canzanye na jewe atari kubakura mu buja bw'icaha, kugira ngo mumenye Imana, mugendere mu ijambo ryayo, agakiza kabe mu mitima yanyu, muzotahe ubwami bwo mw'ijuru. Yesu nashimwe. Arabigisha mu gitabo c'Abalewi ingene ihembe ry'Imana ryamanutse rikaba mu bantu, abantu bakaronka aho bambariza Imana, bakabona Imana mu nkingi canke mu gicu c'umuriro, bakavuga bati Imana iraba mu bantu. Yesu nashimwe. Ati niko nanje namanutse mva mw'ijuru nza kubana namwe, kugira ngo mumbere ishengero, nakoye amaraso yanje. Yesu nashimwe. Ibyo byose mu nzira igiye Emawusi bagenda barabitahura, bagenda barabyumviriza, bagenda barabitega amatwi. Aravuga terega kurya Aroni yabaye umuherezi mukuru, ati jewe naje nduta Aroni, kugira ngo nzobabere umuherezi mukuru mu bwami kwa so, nzobaburanire, nzobasengere, ntaco muzobura ndi buryo bwa data. Yesu nashimwe. Ibyo byose barabitega amatwi, ariko twabonye ngo batangiye urugendo, batangiye kumwiganira ibyabo ngo bijiriwe, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Sinzi ko babandanya kuba bijiriwe kandi ko bariko barumviriza amajambo ariko arababwira y'ukubahembura, y'ukubungura ubwenge, kugira ngo batahure igikorwa yari yaje gukora mu isi ko arico yatunganije. Yesu nabahezagire. Arababwira ati burya rero mu gitabo cyo guharura, muri bijya bitabo bya Mose, murabona yuko hari imiryango 12 y'Abanyisirayeli. Hariho umuryango wari warateguwe nzovukiramo, umuryango wa Yuda. Ati nico gituma mukwiye gutahura rya jambo rivuga ngo ni igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi.
kandi n'intare yo mu muryango wanyu. Ati ibyo rero ni mu bitahure jewe. Yesu nashimwe. Turabyumvise twebwe ahazova Mesiya ko byari byateguwe muri Yesaya 12 ko ari umuryango wa Yuda. kandi hariho n'amajambo Balamu yavugishwa nimuyatahura cyane ariko avuga jewe ngo ndamubona ngo ariko aracari kure. Yesu nashimwe. Ati ibyo byose narabyigishijwe mubone mwabitahuye. Yesu nagufasha cyane. Arabwira ati nimutahure ibyo Mose yigishije, ibyo Mose yanditse. Ati kuko hajya bafata inzoka bakayimanika ku giti bakavuga ngo umuntu wese yakomowe n'inzoka y'umumara niyaraba iyo nzoka y'umuringa imanitse ku giti azokira. Cari ikigereranyo ca jewe Yesu iyo nzoza nkamanikwa ku musaraba kandi abazondangamiza bose bakanyizera nk'umwami n'umukiza bazokizwe ubumara bw'ibyaha. Yesu nashimwe. Inzira y'Emawusi barahiga ibintu byinshi cyane, hanyuma mu mitima yabo batangura kumva ikintu. Amajambo yo muri Bibiliya avuga ngo imitima yacu yariko iragurugumba. Ngira ngo barumviriza bikinjira bakumva kabisa bati turigishijwe, turafashijwe, ibyo twaba tutabitahura neza, ariko uno munsi turamenya icyazanye Yesu. Yesu nashimwe. Arabigisha byose baravuga bati by'ukuri turatahuye ibitabo bya Mose, kandi baca binjira mu bavugishwa. Ibi twabitaba cyane kuko igitabo cyose kiravuga ibya Yesu. Arababwira terega wewe mwabona Mose afata inkoni agakubita, ati hanyuma muri rujya rutare abantu banyote bakabona havuyemo amazi bakanywa bagashira inyota. Cyari ikigereranyo ca jewe nzoza ngakubitwa kandi mu rubavu rwanje hakava amaraso n'amazi byo guhembura amahanga. Yesu nashimwe. Ibyo byose barabyigishwa ati byo kuri turigishijwe kweli. Aragenda kumure no muri Yesaya arababwira aya majambo yo muri Yesaya 53 avuga umunyamibabaro ingene Yesu yaje kwikorera intimba zacu, imimyore yakubiswe, imishishaguriwe, bijya byose bijya bihana yaciye ko ari byo bituronsa amahoro. Arababwira ati imbere mutahure tumusubire kwijirwa, tumusubire kubabara, kuko by'ukuri ico Yesu yaje gukora kwari kugira ngo abantu baronke amahoro, abantu bakizwe ibyaha, abantu bamwizere, abantu abaneshereze. Yesu nashimwe. Arabiganira n'ibindi byose mugo haragera igihe ashikira rero bashikira kumuhana, hanyuma babona ameze nk'ukase kubera amajambo yababwiye, kubera bafashijwe mu mitima. Baravuga ati n'ukuri ntitwohoka umuntu nk'uyu. Baravuga ati mugenzi turagusavye uze, urabona burije niho banani urugendo, twafatanye urugendo rurerure kandi dusa n'abamenyanye. Ndumva yuko umwigisha wotubwira n'ibindi nitwashika kumuhana. Arabwira ati sawa, akatabarajana. Hanyuma hari ikintu cyari kigiye gukoreka kuko bazanye ibifungurwa, ukuntu yamanyaguye, ukuntu yabihezagiye, ukuntu yabibahaye, agaca azimangana. Baca babona ati bamaze kuvyakira baca baramenya ko bagendanye na Yesu. Yesu nashimwe. Umuntu arashobora kugenda yinjiriwe, umuntu arashobora kugendana ibibazo, umuntu arashobora guhura n'amageragezwa, umuntu arashobora kugira imisozi bihagaze imbere yiwe, ariko haragera igihe Yesu aje gutabara agatahura yuko Yesu atigeze bakore yiwe, bari kumwe. Yesu nashimwe. Abantu bakagwara bakagera kure, ariko bakagera igihe Yesu aza ati ubu rero imibabaro irahagije, ndaje gutabara. Yesu nashimwe.
mu nyuma rero amaze kubaha bamaze kurya ngo aca arazimangana ati yo bwa bundi yari we. Imitima yacu yaguma igurugumba uko yatwigisha, uko yatubwira iby'amajambo y'Imana. Ntitwari tugifise uruboni ku maso, ariko ubu turatahuye ko twagendanye na Yesu. Yesu nashimwe. Umuririmbyi nawe yavuze ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Iryo banga ryaciye rikorokera mu mitima yabo. Baravuga bati nta kuntu twoguma ngaha tukaguma izo nkuru nziza ngaha, turasubiye Yerusalemu kugira natwe dushinge intara. Twasize hari intara y'abagore babaye abahizi, bagenda bumva abagabo bagiye kwinyegeza. Mugabo natwe rero reka duserukira abagabo, tuvuge yuko dufise inkuru y'imvaho kuko twagendanye na Yesu ibirometero 11. Urabona kugenda urugendo rw'ibirometero 11 warushitse ugaca usubira iyo uvuye uwo munsi nyene bari bagize umunezero udasanzwe, kuko ubwizuka rya Yesu bitera umunezero. Gutahura Yesu ko ari muzima bitera umunezero. Uwo munezero natwe ni wacu no munsi, kuko tuzi ko Yesu ari muzima. Yesu naruheze cyane. Iryo zuka rya Yesu rero ntituza guteba mu majambo ahubwo ni byinshi, ariko twovuga inyungu iri muri uko kuzuka kwa Yesu twakuyemo, kandi no dushishikara kubona. Yesu nashimwe. Inyungu ziri mu kuzuka kwa Yesu ni nyinshi cyane, ariko reka tuvugane nkeya, ibindi habonetse akanya tuzobishishikara. Ariko mu nyungu umuntu yakijijwe, umuntu yamenye Yesu, yakuye mu kuzuka kwiwe, nuko urupfu rwaneshejwe. Yesu nashimwe. Kuva isi baho, kuva abantu baba mw'isi, kuva kuri Adamu gushika kuri uno munsi, umuntu yanesheje urupfu. Umuntu isi itashoboye kugumya ngo iherane ni Yesu, umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Kuko yaragwatse ububasha. Ibyo rero bica biduha inyungu twebwe, kuko n'uwapfuye yizeye Yesu nawe azozuka, kuko niko Yesu avuga. Yesu nashimwe cyane. Urupfu rwaneshejwe kubera kuzuka kwa Yesu. Urupfu nta bubasha bufise kuwizeye Yesu. Ejo ku mugoroba naraciye kwa muganga gatoya, hari ahantu bita muri reanimation hagoye cyane. Narabonye yuko kuva mu mubiri ari ibintu bitoroshe, ariko mu wundi mwanya ukabona intara. Ariko umutambukazi akijijwe yararembye cyane, ariko aranigana, ariko kanyuma ingene yasambagira ikavuga byarantangaje. Yesu nashimwe. Ukavuga ngo iki kidugo gusa niko naduga, ngo mugabo noshika hariya ku mutwe wacu, ngo noca ntangura kubona igisagara cy'iwacu, ngo kandi byoca biryohera kumanukirayo. Yesu nashimwe. Abana aho baboroga ngo genda ngo mfata wewe ariko anigana no kuduga icyo kidugo. Yesu nashimwe. Ubundi nawe ngo niko ndemerwa n'uru rukoti, ngo yewe kuduga umudugo ngo wambaye ibikoti biremereye, ngo icyo nyambura ibi bikoti, ngo niho noca nduga neza, ngo noca ntangura kubona amatara y'igisagara cy'iwacu. Aho rero amaso yategeye yahumirije, nayo majambo yavuga adahema neza. Mugabo kuko yigishijwe yuko Yesu yanesheje urupfu yazutse, avuga ati iki kibiri nakivamo ritaha iwacu. Yesu nashimwe. Iyo ni inyungu y'ukuzuka kwa Yesu. Kandi si ukuzuka gusa twizera. Yesu yarazutse, kandi yarasezeranye yuko abamwizeye bose naho bazoba bari mu ivu bazokumva inzamba bakazuka, mbere ntibazotanga abazoba bakiriho. Yesu nashimwe. Ariko si ukuzuka gusa, no mu ijuru tuzojayo, kuko muri Yohana igice cya 14 guhera kuri umurongo wa mbere hari amasezerano Yesu yasezeranye avuga ngo nzoza kubajana, nibwira ko Data hari amazu menshi, nzoza kubajana kugira ngo aho mba abariho namwe muba. Yesu nashimwe cyane.
si ukuzuka gusa, no mu ijuru abizera Yesu bazojayo. Ivyizigiro vy'ukuzoja mu ijuru bituma niyo tugiye ku maziko turirimba, abantu bararirimba. Yesu nashimwe. Narabashingiye intahe y'umupfasoni aherekeje umugabo wiwe, yari umuvugabutumwa ngaho mu ishuri rya Bibiliya. Yarabibwiye atumviriza rero, jewe ndabasavye mu mwanya wo kuririmba, kuko umushinga nayo wanje sinamuherekeresha amarira, ngomba ndamuherekeze n'indirimbo, kuko nziko tuzobonanira mu bwami kwa Data. Yesu nashimwe. Ukuzuka kwa Yesu gutera ivyizigiro yuko no mu ijuru tuzoshikayo tukabona abacu twatandukanye. Yesu nabaheza kugira ngo rero umuntu azobonane n'abo yakunda bashitse, nagerageze yizere Yesu, akora icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntihagire na kimwe ahazamwo, kuko igihe kizogera abera bazotaha nta kabuza. Yesu nashimwe cyane. Ikigira gatatu, izuka ryabishuriye Yesu kundi ni Imana yihaye umubiri gusa kugira ngo ahonje imibabaro, kugira ngo yumve ingene umuntu ababazwa, bituma amenya n'ingene azomutabara. Yesu nashimwe. Yaravuze ngo nahawe ububasha mw'isi no mw'ijuru. Yesu nashimwe. Uwo Yesu twahishuriwe yuko yahawe ububasha mw'isi bwose ari ubwiwe, no mw'ijuru afise ububasha, kandi nk'uko yambaye umubiri w'ubwiza natwe tuzowambara. Nk'uko muri kiriya gitabo Kicete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Filipi, dusome hariya Icete Pawulo yandikiye ab'i Filipi igice ca 3, dusome uriya murongo wa 20-21. Icete umukozi w'Imana Pawulo yandikiye ishengero ry'i Filipi igice ca 3, turasoma uriya murongo wa 20-21 ni ku rupapuro rw'amajana 225 muri izi Bibiliya za kera. Twoho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe Mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, ko afise ubushobozi bumubashisha kwiganurira byose. Yesu nashimwe. Igihe Yesu yari kwiyereka abigishwa biwe mu biringo bitandukanye, ntiyarinda guca mu mwango, naho baba biyugaranye baje babona bari kumwe. Yari afise uwundi mubiri atari uwo yari afise akigendagenda mw'isi. Yesu nashimwe. Uwo mubiri w'ubwiza nacyo tuzowambara, kuko abantu baravuga ngo mbega umuntu yokwatira mu kirere gute, kandi hariho n'abafise ibiro vyinshi bakaremera. Inzamba niyavuga uyu mubiri w'ubufafara uzohinduka umubiri w'ubwiza. Yesu nashimwe. Abazoba barapfuye nabone uyu mubiri w'ubufafara uzobutakiriho, bazokwambika umubiri w'ubwiza gusa n'umubiri wa Yesu Kristo. Nico gituma bizoborohera guca mu kirere. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana, izuka rya Yesu ikindi ritwemeza nuko twahariwe ibyaha, kuko nta kindi Yesu yazize atari ibyaha bya jewe na wewe. Yesu yaremeye ati ko abantu bacumuye, kandi atakindi gishobora kubatabara atari uko nobanza gusesa amaraso. Ndavyemeye, amaraso yanje naseseke ntiyahevye, ubugingo bwanje nabuhevye, nzobusubirako mu nyuma, ariko kimwe gusa abantu bacunguwe. Yesu nashimwe. Iyo niyo nyungu y'ukuzuka kwa Yesu. Izuka rya Yesu ritwereka ko twahariwe ibyaha. Ubundi muririmbyi n'agacaririmba ngo rawo urukundo rwatunyafira hagapira haganje muva mukuzuka kanzindanishiriza hazomusazongarukako. Iyo ni indirimbo y'amajana 330 muri izi ndirimbo zo guhimbaza Imana z'ikirundi.
uravye ibitero guhera ku ca mbere gushika ku ca nyuma n'incamake y'ubuzima bwa Yesu Kristo. Kuko igitero ca mbere cyangwa habaye umunsi ijuru ryanezerwa, ariko mw'isi ngo hari huzuye umwiza, ariko umukiza caramanuka kugira ngo acungure abantu. Yesu nashimwe. Izuka rya Yesu rero ritwemeza ko twahariwe ibyaha, ubu atakindi twiteze atari kuzoja mu ijuru. Yesu nashimwe. Kandi izuka rya Yesu ritwereka yuko Uhoraho yemeye ikimazi catanzwe na Yesu, nk'uko igihe cyo mu Abanyisiraheli n'abaja b'Abanyegiputa ajya amaraso y'umwagazi w'intama yasizwe ku bishimaryango by'inzu zabo, byatume umumarayika ajya kurandura adakora ku nzu y'Abanyisiraheli akarengana agahona Abanyegiputa gusa. Niko n'amaraso ya Yesu uyafise nk'ikimenyetso mu mutima wiwe, igihe isi izobiriko irabona ibari izobiriko irahona, we bazoba yibereye mu munezero kuko ikimazi kimucungura caremewe n'ijuru. Yesu n'abahezagira n'aya majambo y'Imana, kuko inyuma y'ibi byose turiko turabona hazoba imanza zizosekera, kandi nta kindi kizoburanira umuntu atari uko abonetse nk'ikimenyetso c'amaraso ya Kristo. Yesu nashimwe. Naho ngo abantu bazi kuburana bakarondera n'abavuga bababuranira, bajya abantu b'abanyamategeko barazi ingene bashobora kuburanira umuntu n'igihano kikaba gitoya bivanye n'ingene basomye amategeko n'ingene bayasiguye, ukamenga umuntu yoharigwa na gatoya, ariko imbere y'imanza zo mu ijuru siko bizogera. Yesu nadufashe cyane. Reka turangirize mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 17 hariya ku murongo wa 31 turabe ijambo ry'Imana rivuga kubw'izo manza zizosekera ku bantu batakiriye Yesu umwami n'umukiza wiwe, ngo bizere yuko yazutse kandi ngo bagendere ku rutonde rw'ijambo yagisigaranye. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 17 dusomera ku murongo wa 31 hama duce dusenga Imana. Reka mbere duhere ku murongo wa 30. Nuko iyo minsi y'ukutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana, kuko hashinzwe umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri, izoyacisha umuntu yatoranije kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana turangirije ko iminsi y'ubutamenya Imana yari yirengagije, mugabo yageze ngo guhera uno munsi rero ko nemeye gutanga umwana wanje akabapfira, mwaraba hirya nkagutanga. Ubu rero negetse yuko umuntu wese yumva yuko yokabwirwa n'icaha ntazobona ubwiza bwo mw'ijuru, ko yokwihana, kugira ngo uwo munsi washinzwe ugucira kw'amateka y'ukuri ku isi ikayacisha umuntu yatoranije ari we Yesu Kristo, umwe yazuye ikuye mu bapfuye. Twitegurire izo manza, ariko tuzitegure twihana. Yesu nadufashe cyane. Amajambo y'Imana aravuga ngo n'igihe Yohana Umubatizi ariko arasemerera avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Nimba ico gihe ca Yohana Umubatizi bwari hafi, ubu buratwegereje gusumba. Yesu nadufashe cyane. Mwene data, izuka rya Yesu rikubera inyungu, rikubera intsinzi, rikubera inkomezi zikubandanya urugendo kugira ngo urusozere amahoro. Ukaba wumva mu mutima hariho ijwi rikubwira ngo umugabo nawe Yesu yazutse, kandi agasezerana yuko abamwizera batazopfa bibazoronka, ariko bazohabwa ubugingo budashira. Icaha nico kizotandukanya umuntu n'iryo juru. Yesu nadufashe cyane. Tugomba dusenge Imana. Twariko twigira intsinzi y'ukuzuka kwa Yesu no munsi, ariko hari ikindi gihe tuzoba turiko twigira
na Pasika ya gatatu ariyo kuva ngaha mw'isi y'imibabaro n'amagoba n'ibindi tugataha iwacu mw'ijuru. Uzobeyo nanjye nzobeyo, tuzohurire kwa data atanumwe avuyemo. N'aya majambo y'Imana bayumvise Yesu n'abahezagire. Haracari ibihe byo kwitegura mu mitima, tunamika amaso yacu dusenge, ukakumva yuko tunganya muri ino minsi ubutumwa buriko buravugwa ntibizokwamuku. Hazogera igihe abagacere ishengero ry'Imana ryadutse abantu bazobura aho bihana. Uno munsi abantu barisukira, abagiriye ubuntu bakumva ijwi risemerera, ijwi rihamagara, bagatunganya ibyo mu bugingo bwabo, abandi bakiyumya. Mugabo hari igihe umuntu atorondera uyihana kakamubura, kuko abizera bose bazoba batashe mu ijuru. Rero ni iki? Wegere Imana, uze munsi y'umusaraba, ubwire Yesu ibikugoye, kuko bayuda barabayeho bapfa rubi, kandi n'ubu hariho abahemukira Yesu bakamera nk'abayuda. Hariho n'abandi bahemukira Yesu bakamwihakana uno munsi, bakamwihakanisha ibyo bakora. Bakumve kwa Petero yavuga ngo sinamuzi. Umubeshi aba ariko yihakana Yesu, uwiba aba ariko yihakana Yesu, ugendera mu ngeso z'isi aba ariko yihakana Yesu. Ariko nawe avuga ngo unyemangira imbere y'abantu, akanyatura imbere y'abantu, nanjye nzomwaturira imbere ya Data. Ariko unyihakana imbere y'abantu, hari igihe nanjye nzobwira cyo kumwihakanira imbere ya Data. N'aya magambo y'Imana tugomba duce dusenga Imana, tugomba duce dusaba Pasiteri acaza asenge ababene Data, nabo mushishikare kuza, kandi abo bunamye munamuke, mwatwaye ibibanza by'abandi. Aho imbere ntihagire umuntu afukama yunamye, kuko ariho bagenzi banyu bariko baraza, kandi uce wegera imbere. N'ubu ndabona abacunamye, imbabazi ntiziri ngaho hasi, zirondera hariya hejuru yo Yesu ari. Ariko wegere imbere kugira ngo mwene so nawe aronafukama. Reka tuce tumusaba sinzi Imana yacu. Mwami Imana yacu, datugororotse, umuvyeyi dukunda, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye Mwami ko hari iminsi wirengagiza Mwami iminsi y'ubutamenya, ariko kandi hariho undi munsi washinze, ariko kandi uwo munsi utarashika. Tugushimiye ijambo ryawe rimaze kuvugwa, ritwibutsa, ryongera kutwereka inyungu dukura muri uru rupfu n'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Mwami ngo muri uko kuzuka kwiwe twahawe gukira ibyaha no kubabarirwa. Turagushimiye ko izo mbabazi zikiriho, turagushimiye ko n'ijwi ryawe rihamagara rikiriho, turagushimiye Mwami ko umunsi w'urubanza utarashika kuri aba bantu bumvise ijambo ry'Imana, none bakaba bapfukamye imbere yawe. Umwami w'imbabazi aharira, akiza, turagushimiye Mwami ko bamaze kumva ijambo ryawe, ko n'umunyembabazi Yesu yaciye mu bikomeye, Yesu yihanganiye imibabaro ikomeye, kugira ngo wewe na jewe dukire, kugira ngo umunsi urizina tuze turagwa ijuru. Urakoze Mwami Imana yacu, kuri aba bahungu bawe n'abakobwa bawe bavugamye imbere y'Imana umunyembabazi. Mwami baramaze gutahura ko ibyabanyuranije nawe, hari ibyo bagendeyemo bidahesha icubahiro izina ryawe. Imbabazi zawe nizibabeko. Amaraso ya Yesu yaguye mu rubavu, ngo gutyo ugucungurwa rwacu kuba kurabonetse. Murindi n'abatinda afise umunezero mu mutima, kuko ibyaha byanje byababariwe. Yesu yemeye gutukwa, Yesu yemeye kubambwa, Yesu yemeye gucumitwa icumu mu rubavu, kugira ngo ibyaha by'abantu bibabariwe. Amaraso yawe nabeze rero mu byiyumviro byabo, mu majambo bavuze, mu bikorwa by'imfagusa. Mwami
amaso yawe abe ku muntu wese yemeye guca bugufi imbere y'Imana, yemeye guca bugufi no gusaba imbabazi, yemeye kwihana. Mwami atari ukwirega ariko kwihana, afashe ingingo yo kuvavanura n'ibyo Satani yamuteye, n'ibyo Satani amwosha, acira urubanza ko guhera ubu yeguriwe Imana, ko guhera ubu yemeye gucika umwana w'Imana, ko guhera ubu yemeye imbabazi z'Imana. Imbabazi zawe rero zibabeko, kandi Mwami ubahe inkomezi, ubahe guhagarara. Mwami ubashoboze kwama bibuka imibabaro wagize, kugira ngo ibyaha byabo Mwami ntibabisubire ukundi, ariko bashishikare mu nzira igororotse. Urakoze kubababariye, urakoze kubejeje, urakoze ko guhemuye yashishikara kubambika ububasha kugira ngo bashishikare urugendo. Turagushimiye inyungu z'umusaraba, inyungu z'urupfu rwa Yesu, inyungu z'ukuzuka, kandi ko kw'iherezo tuzobana nawe mu bwami bwawe. Nukubaharire, ubeze, ubakomeze, kandi ubahe gushishikara kugira urugendo. Turabasabiye gutyo kandi twizera ko byumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.